Mwiriwe neza bakundwa nshuti na bene data muri hano aha muri Puebla. Kuri jewe n'ihigwa ridasanzwe kuba ngaha muri Puebla muri Republika ya Mexique kugira ngo nshingire intahe ijambo ry'Imana, kugira ngo nshingire intahe muri uno mwanya umumarayika afise ubutumwa bwiza buhoraho, arico gituma nipfuza gusoma mu Vyahishuwe igice ca 14 umurongo wa 6 kabandanya havuga hati: kandi mbona umumarayika wundi aguruka yatereye ijuru, afise ubutumwa bwiza butazoshira bwo kubarira ababa kw'isi n'amahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Avuga n'ijwi rirenga ati: mwubahe Imana, muyihimbaze, kuko igihe c'amateka yayo gishitse. Musenge iyaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'amasoko y'amazi. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las musenge iyaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'amasoko y'amazi. Aha mushobora kubona muri iki canditswe ko hari umumarayika, intumwa yo mw'ijuru irungitswe ivuye mw'ijuru kugira ngo ivuge ubutumwa bwiza buhoraho. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. El evangelio significa ubutumwa bwiza bisobanura amakuru meza, kandi dufise ubutumwa bwiza bw'ubuntu ariyo makuru meza yo kuza kwa mbere kwa Kristo nk'umwagazi w'intama w'Imana akora igikorwa ciwe c'ubucunguzi ku musaraba Kalvariyo, ndetse anatwoza ivyaha vyacu, bityo akatwoza ivyaha vyose kandi akaduha n'ubugingo budashira. Ayo n'amakuru meza, amakuru meza ku biremwa abantu. Mu kiringo ca gatandatu, ikiringo c'ubuntu, dufise ubutumwa bwiza bw'ubuntu burimwo ayo makuru meza yo kuza kwa mbere kwa Kristo. Kandi mu gihe c'iherezo, ku munsi wa nyuma, mu kimpumbi c'indwi, tuzogira amakuru meza y'ubutumwa bwiza bw'ubwami atumenyesha, aduha uguhishurirwaho kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gihugu ciwe co kwisubiza ivyiwe. Kandi azonatumenyesha inyungu zivuye kuri Kristo ku bwa twebwe twese muri iki gihe c'iherezo, mu kiringo c'indwi, ikiringo c'ubwami, ndetse n'umunsi w'indwi we kimpumbi, arico kimpumbi c'indwi, ari naco mu gihe twokongera ku kirangamisi imyaka cacerewe, twamaze gushika mu kimpumbi c'indwi, aho hazotangura inganji y'ubwiza y'imyaka igihumbi y'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Ariko bwa mbere hategerezwa kuba ibintu runaka. Kimwe ni umuhamagaro w'abatorejwe n'Imana, bariko barahamagarwa begeranwa, bakegeranizwa mu bibanga wa Kristo mu ntambuko y'igihe cy'ubureko bizifuruka, nuko bityo hakuzura igitigiri c'abatorejwe n'Imana, igitigiri c'abagize ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Hanyuma abavuye mu mubiri bose begukira umubiri w'ibanga wa Yesu Kristo bazozuka bari mu mubiri horaho. Hanyuma natwe bakiri bazima tuzoca duhindurwa. Kubw'uno muzuko w'abapfuye bizera Kristo no guhindurwa kwa twebwe bakiri bazima, nivyo Pawulo yavuze ko hazoba hariko haravuga inzamba
yaravuze en 1 de Corintios mu bikorinto ba mbere capítulo igice 15, ca 15 versos 49 umurongo wa 49 ukabandanya yaravuze ngo kandi nk'uko twambaye ishusho y'uwo mukungugu niko tuzokwambara n'ishusho y'uw'ijuru. Ni ukuvuga ngo tuzogira ishusho na kameremere k'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo dufise umubiri uhoraho. Ariko bene data ico mvuga niki yuko abinyama n'amaraso badashobora kuragwa ubwami bw'Imana kandi ibibora bitaragwa bitabora. Ni ukuvuga ko tutoshobora kubandanya tubaho ibihe bidashira turi mwono mubiri upfa ubora w'agahe gato, kuko uyu n'umubiri wagenewe ubu buzima bwo ngaha ku isi, ari naco gituma twahawe uno mubiri, kandi n'ubuzima bwo ngaha ku isi ni ubw'agahe gato. Ico gituma uno mubiri uboneka udashobora kubaho ibihe bidashira, utegerezwa gupfa mu mwanya runaka ukabora ugasubira kuba umukungugu aho wakuwe. Rero mwitegeze namwe haravuga hati, haravuga ko abinyama n'amaraso badashobora kuragwa ubwami bw'Imana n'ibibora bitaragwa bitabora. Ehe, ndababarira akabanga. Agiye kutubwira akabanga ko ubwami bw'Imana, aratubwiye ngo ntituzosinzira twese. Ni kuvuga ngo si twese tuzopfa, ariko twese tuzohindurwa. Ni kuvuga ngo twese tuzoronka umubiri mushasha, twese tuzohindurwa. Ryari gute? Mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, aho inzamba y'iherezo izovugira, kuko inzamba izovuga. Ni ryari hazobona muzoko bapfuye bizera Kristo hamwe no guhindurwa kwa twebwe abakiri bazima? Ni aho inzamba yanyuma izovugira. Rero dukeneye kumenya inzamba ya nyuma iyo ariyo, kandi dukeneye no kumva ino nzamba ya nyuma. Hanyuma haravuga hati, abapfuye bakazogwa batagishobora kubora, no kuvuga ngo bari mu mibiri ihoraho itabora, natwe tuzohindurwa. Hazoba umugwi w'abahungu n'abakobwa b'Imana bazoba babayeho ngaha ku isi igihe abapfuye bizera Kristo bazozuka, aribo bazohindurwa. Ntibazobona urupfu, ariko bazohindurwa, bahindurwe bave mu mubiri upfa binjire mu mubiri udapfa. Tuzoronka guhindurwa mu mibiri yacu, uturemangingo twacu tuzohindurwa, nuko duheze duhinduke uturemangingo duhoraho tudapfa. Nico gituma tuzogira umubiri ugizwe n'uturemangingo tudapfa nk'umubiri w'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Tuzogira ishusho na kameremere k'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Rero dufise mu kanya nk'aho kubita ingohe, iyo Bibiliya ivuze ku maso mu buryo bw'ikigereranyo, mu gishushanyo amaso aha mu gitabo cy'Ibyahishuwe, mwitegereze namwe ico amaso ashushanya hano. Mu gitabo c'imatanijwe igice ca 5 umurongo wa 6 haravuga ngo, kandi mbona hagati ya ntebe na bya binyabugingo bine no hagati y'aba bakuru umwagazi w'intama ahagaze asa n'uwishwe, afise amahembe ndwi n'amaso ndwi, nivyo mpwemu ndwi z'Imana zatumwe kwama zija mw'isi yose. Amaso ndwi ni impwemu ndwi z'Imana zatumwe kwama zija mw'isi yose. No mu Byahishuwe igice ca 4 umurongo wa 5 haravuga ngo, kandi kuri ya ntebe y'ubwami hava imiravyo n'amajwi n'imituragaro, kandi muri ndwi z'umuriro zakira imbere y'iyo ntebe nizo mpwemu ndwi z'Imana. Aha tuhafise ibihembwe vy'ishengero ry'abanyamahanga hamwe n'abamarayika ndwi ntumwa bavyo, ariyo matara ndwi hamwe n'intambi ndwi zakije zimurikira ahera h'ingoro y'Imana. Rero murabe namwe ngene ano matara agaragara mu isezerano rya kera, mu ihema rya Musa hamwe no mu ngoro ya Salomo, ni ishusho n'ingero mwitegereze namwe y'ibihembwe by'ishengero ry'abanyamahanga hamwe n'abamarayika ndwi ntumwa
bobo baramuritse muri buri gihe bakoresheje ubutumwa bwa Kristo. Hari biciye muri bo aho Kristo umuco w'isi wakayanganiye, nuko uraheza uramurika, umurika ahera h'ingoro yo mu gihugu ya Kristo, arico kibanza kigaragariza mu ishengero rya Yesu Kristo muri ibi bihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Turabona ko igitereko kw'amatara hamwe n'amatara ndwi yakije gishushanya ishengero rya Yesu Kristo hamwe n'ibihendwi n'abamarayika ndwi ntumwa. Murabe ingene bino bintu byari biri mu ihema ryubatswe na Mose hamwe no mu ngoro yubatswe na Salomo bitereza kwigaragariza hehe mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo. Kandi bino bintu ibi bintu byashyizwe mu ngoro ya Mose hamwe no mu ngoro ya Salomo, ubu rero byigaragaza mu ngoro ya Yesu Kristo, kandi mu ngoro ya Yesu Kristo nibyo bishushanya bino bintu biri mu ngoro y'Imana mu ijuru, nk'uko ubwo Mose yubatse hamwe n'ubwo Salomo yubatse rwashushanya ibintu byari biri mu ijuru mu ngoro y'Imana iri mu ijuru. Ubonaho rero mu ngoro ya Yesu Kristo hariko higaragarizamwo bino bintu biri mu ngoro iri mu ijuru, ubu biriko byigaragariza mu ngoro ya Yesu Kristo, nk'uko byariko byigaragariza mu ihema ryubatswe na Mose hamwe no mu ngoro yubatswe na Salomo, byariko birigaragarizamwo, ariko mu bintu byakozwe na Salomo, byakozwe n'umwami Salomo, ari we yarongezwe kubaka bino bintu byose, hamwe no mu ngoro ya Mose, mu ngoro ya Mose ari we yarongezwe kubaka ibi bintu byose. Mwitegereze namwe igitereko kw'amatara kiriko amatara ndwi yakije mu ihema rya Mose hamwe no mu ngoro ya Salomo bishushanya iki? Bishushanya ibintu biri ngaho mu ijuru. Hanyuma mu ishengero rya Yesu Kristo bishushanya ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga hamwe n'abamarayika ndwi ntumwa bakijwe n'umubiriro wa mpwemu w'Imana, mpwemu yera. Rero murabe ingene hariko higaragariza mu ishengero rya Yesu Kristo ibintu biri mu ngoro yo mu ijuru. Nico gituma ibintu byose biri mu ngoro yo mu ijuru hariya bizonagaragara, bizoboneka mu ngoro y'umwami Yesu Kristo, kandi ivyo nuko bifise ubusobanuro budasanzwe. Mwitegereze namwe aha mu gice cya gatanu, mu gice cya kane umurongo wa gatanu mu Byahishuwe haravuga ngo, kandi kuri ya ntebe y'ubwami hava imiravyo n'amajwi n'imituragaro, kandi mu rindwi z'umuriro zakira imbere y'iyo ntebe nizo mpwemu ndwi z'Imana. Ivyo nivyo biri mu ijuru, kandi iyo byigaragarije gaha ku isi mu rushengero rwa Yesu Kristo bihinduka ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga hamwe n'abamarayika ndwi ntumwa. Rero ivyo nivyo biri mu ngoro yo mu by'ubw'impwemu ya Kristo ahera h'ingoro yo mu by'ubw'impwemu ya Kristo, ari navyo kandi bijanye n'ibiri ahera h'ingoro y'Imana mu ijuru. Kandi ku munsi wa nyuma hazokwigaragaza ibiri ahera ha cane h'ingoro iri mu ijuru, ari byo byamaze kugaragazwa mu ngoro yubatswe na Mose hamwe no mu ngoro yubatswe na Salomo, aho byigaragaje ahera ha cane isanduku y'isezerano, umutemere wo guhongerako wari ku isanduku y'isezerano uri ku bakerubi babiri b'izahabu hamwe na Shekina yari ngaho, inkingi y'umuriro yari iri ku mutemere wo guhongerako. Hanyuma Salomo yashize abakerubi babiri b'igiti c'umwelayo basizwe zahabu, abakerubi banini cane aribo yashize ahera ha cane. Ivyo byose nivyo bizokwigaragaza mu ishengero rya Yesu Kristo, aho hazoba hari abakerubi babiri b'igiti c'umwelayo ariyo myelayo ibiri basizwe zahabu aho mu ngoro yubatswe na Salomo. Ivyo bitubwira ku kwigaragaza ku bumana muri ubwo bukozi bubiri, ari bwo bukozi bwa Mose na Eliya, ubukozi bw'imyelayo ibiri. Kandi isanduku y'isezerano ngaho aho ahera cane h'ingoro yubatswe na Mose no mu ngoro yubatswe na Salomo, ari byo bishushanya ibiri mu ijuru ahera cane h'Imana ku ntebe yayo y'ubwami aho mu ijuru,
mu ngoro yayo yo mu ijuru kandi aho nihiri ifise igitabo c'ibimatanije ndwi. Mbega ni hehe ico gitabo c'ibimatanije ndwi kizogenda igihe Kristo azogikura mu ijuru mu ngoro iri mu ijuru? Kizoja ku ngoro yayo yo mu buryo bw'impwemu, kw'ishengero ryayo ahera ha cane h'ishengero ryiwe, kandi nawe azoba ari ku ntebe y'ubwami hehe? Mu ngoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu, kuko ico gitabo ni gitabo kiri mu kuboko kw'iburyo kuyicaye ku ntebe y'ubwami aho mu ngoro iri mu ijuru. Kubw'ivyo rero kizoza mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo. Kristo azokizana nuko giheze gishigwe ku ntebe y'ubwami ya Kristo mu ngoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu, mu gihe cibire komeze furuka arico gihe gihuye neza n'igihe cahera cane h'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo, kandi kigashushanya hera ha cane h'ingoro iri mu ijuru. Rero nimurabe ingene igihe cacu igihe cibure komeze furuka cashushanirijwe ahera ha cane, cashushanirijwe n'ahera ha cane hamwe n'ibintu byose vyari biri ahera cane h'ingoro yubatswe na Mose hamwe n'ingoro yubatswe na Salomo, kuko ibintu byose biri mu ngoro iri mu ijuru ahera ha cane bizokwigaragaza, vyigaragariza ahera ha cane h'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo. Nk'akarorero hariya mu ijuru tuhafise Gaburiyeli na Mikaheli. Aha naho ahera ha cane h'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo, Kristo ni hazoba ari, nuko muri buri ruhande rwiwe hazoba hari ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya. Abo ni Gaburiyeli na Mikaheli bisubiyemwo mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo ahera ha cane mu bukozi bwa Mose hamwe n'ubwa Eliya. Ubwo bukozi buzokwigaragariza muri marayika w'umwami Yesu Kristo ku munsi wa nyuma. Ko bw'ivyo rero buzokwisubiramo kw'isi mu ngoro yo mu bw'impwemu ya Kristo. Ibintu byose birahera cane h'ingoro iri mu ijuru bizokwisubiramo ngaha kw'isi. Nico gituma mu bukozi bwa Mose na Eliya, ubukozi bw'imyera y'ibiri, hazonagaragarizwa kw'isi abamarayika bakuru Gaburiyeli na Mikaheli, kuko ubukozi bwa Mose na Eliya buriko burigaragariza kw'isi biciye muri marayika wa Yesu Kristo, bushushanya Gaburiyeli na Mikaheli hamwe n'ubukozi bwabo ngaho mu ijuru mu ngoro y'Imana mu ijuru ahera ha cane. Rero ibiri ngaho mu ijuru ahera ha cane bizokwigaragariza ngaha ku isi. Nico gituma ibintu Imana izobiriko iravuga iri ku ntebe yayo y'ubwami mu ijuru ahera ha cane bizoba biriko biravugirwa ngaha mu ishengero rya Yesu Kristo ahera ha cane h'ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu, no kuvuga ngo mu gihe cibure komeze furuka. Kandi ku ntebe y'ubwami y'Imana ku kiremwa muntu hazoturuka ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza buhoraho, kandi buzobwirwa ibiremwa abantu biciye mu bukozi bwo ku munsi wa nyuma ngaho mu gihe cibure komeze furuka, arico gihe cahera ha cane aho Kristo azoba afise marayika wiwe ntumwa afise ubutumwa bwiza bw'ubwami mu kiringo c'ubwami hamwe n'ibihe bidashira. Nico gituma mu kuvugwa k'ubutumwa bwiza buhoraho tubona ko havugwa ibintu bigiye kubaho. Haravuga ngo mu gice ca 14:6 kabandanya haravuga ngo, kandi mbona umumarayika wundi aguruka yatereye ijuru afise ubutumwa bwiza butazoshira bwo kubarira ababa kw'isi n'amahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Rero turabe ubukozi bwa Mose na Eliya ni ubukozi mu byahishuriye Yohana igice ca 11, ubukozi buza bushinga intahe y'ibintu bigiye kubaho, bakazana n'ubutumwa bubuzaniye amahanga yose, indimi zose n'amoko yose. Kandi ubwo bukozi buza nyuma yo mu byahishuwe igice c'icumi. Murabe mu byahishuwe igice c'icumi turahasanga Kristo amanuka ava mu ijuru yambaye igicu. Haravuga ngo, mbona umumarayika wundi w'inkomezi amanuka ava mu ijuru yambaye igicu, no mu mutwe yari yambaye umunywa w'amazi, mu maso yiwe hasa n'izuba, amaguru yiwe asa n'inkingi z'umuriro. Yari afise mu minwe agatabo kazinguruye, ashinga ikirenge cy'iburyo ku kiyaga, icy'ubumoso gishinga imusozi. Asemerera n'ijwi rirenga nk'uko intambwe yivuga, asemereye imituragaro ndwi ituragara amajwi yayo. Aha tuhafise ukuza kwa Kristo
aje ku isi. Rero turabona ko ubwa mbere aboneka mu ijuru mu bicu arivyo twabonye mu 1963 mu kwa kabiri tariki 28 twabonye no mu marayika w'inkometsi ari mu marayika aratandukanye n'abandi agaragara ngaha muri iki gicu cyari cyakozwe n'abamarayika ndwi ntumwa bibihendwi canke intambako n'izishingiro ry'abanyamahanga kandi hamwe nabo bari kumwe no mu marayika aratandukanye n'abandi aratandukanye n'abamarayika ndwi bibihendwi by'ishingiro ry'abanyamahanga uyo niwe mu marayika yari yashushanije umushatsi wera canke umushatsi wera w'umwami. Aha muri iki gicu gishushanya mu maso h'umwami. Rero uno mu marayika w'inkomezi amanuka apfuye mu ijuru, marayika aratandukanye n'abandi kugira ngo agire ubukozi bwiwe ngaha ku isi nk'uko abamarayika ndwi ntumwa bibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga nabo nyene bageze ubukozi bo byabaye ngombwa ko baza bigaragaza mu mibiri y'abantu. Aha muri iki gicu muri ino foto bari mu mibiri yabo ya Teofaniya, bari mu mibiri yabo ya Teofaniya muri iki gicu cafotowe mu mafoto. Rero kugira ngo bagire ubukozi bwabo ngaha ku isi byabaye ngombwa ko ubwa mbere baza bari mu mibiri y'abantu kugira ngo bityo babe ibikoresho bya Kristo mu gihe ubwo we yabarungitse. Hanyuma kugira ngo umumarayika aratandukanye n'abandi nawe nyene agira ubukozi bwo ku munsi wa nyuma mu gihe c'ibiriko bizifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami ategerezwa kuza ari mu mubiri w'umuntu yigaragaza mu mubiri w'umuntu, ategerezwa kuza mu mubiri w'umuntu muri marayika ntumwa w'umwami Yesu Kristo, kandi uko no kuza kw'ijambo ryambaye umubiri mu muntu muri marayika w'umwami Yesu Kristo. Kandi uyu mumarayika aje marayika w'inkomezi amanuka apfa mu ijuru akaza asemera nk'uko intare yivuga, nuko imituragaro ikumvikanisha amajwi yayo igahishura ibanga ry'ikimatanije c'indwi, no kuvuga ngo ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo, ukuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, guhishurirwa batorejwe n'Imana ku munsi wa nyuma mu gihe c'ibiriko bizifuruka biciye muri marayika aratandukanye n'abandi aje ari mu mubiri w'umuntu muri marayika wa Yesu Kristo, kandi biciye muri marayika wiwe avuge n'irijwi rirenga ry'inzamba, avuga ibintu byose bitezwe kubaho vuba. Uko niko rero abahungu n'abakobwa b'Imana bazoba ariko barumva ku munsi wa nyuma irijwi rirenga ry'inzamba canke inzamba ya nyuma iduha kumenya ibintu byose bitezwe kubaho vuba, nuko bityo itumenyeshe ubutumwa bw'inkuru nziza ihoraho, ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, kugira ngo bityo twese turonke ubumenyi bw'ibi bintu byose biterezwa kubaho vuba nk'iki gihe c'iherezo. Rero tubandanye ngaha mwitegereze namwe mu Byahishuwe igice c'icumi haravuga ko marayika amanuka afise agatabo kazinguruye mu kuboko kwiwe, kano gatabo k'imatanije ndwi kazinguruye ariko kare mu kuboko kw'iburyo kw'Imana. Kristo rero aragafata akakazingurura mu ijuru nuko akakazana ku isi. Mbega ako gatabo azogakoresha iki? Reka turabe. Nk'igice nyene c'icumi umurongo w'umunani ukabandanya haravuga ngo ryajwi numvise rivuye mu ijuru nongera kuryumva rimbarira riti genda wabire igitabo kizinguruye kiri mu kuboko k'umumarayika ahagaze ku kiyaga Nimusotsi. Nja aho uwo mumarayika ari ndamubwira kumpa ako gatabo, arambarira ati enda ugatsonsomere, karakururira mu nda ariko mu kanwa karagusosera nk'ubuki. Nuko nabira ko gatabo ngakura mu kuboko k'umumarayika ndagatsonsomera, mu kanwa kansosera nk'ubuki, maze kukarya mu nda hacika umururazi. Maze kukarya byagenze guta? Mu nda hacika umururazi. Barambarira bati ukwiye kuzosubira kuvugishwa ivy'amoko menshi n'amahanga menshi n'indimi nyinshi n'abami benshi. Ninde afise ubutumwa bwahanuwe ku bihugu byose, amahanga yose n'indimi zose? Ni uburya agatabo kazinguruye k'ibimatanije ndwi, ako marayika azanye marayika aratandukanye n'abandi, ako Kristo azanye mu kuza kwiwe. Murabe
uyu mumarayika aratandukanye n'abandi, niwe azanye kino gitabo kizinguruye kandi agihereza marayika wiwe ntumwa, marayika wa Yesu Kristo niwe agihereza, ari we yarahagarariwe ngaha na Yohana ntumwa, ariko yakira aka gatabo kuko Yohana ntumwa ashushanya ishengero rya Yesu Kristo hamwe n'abamarayika ntumwa uhereye ku ntango kugeza ku iherezo, uhereye mu gihe cyo mu ntango z'ishengero kugeza mwa kino gihe c'iherezo ico twebwe turiko turabamwo. Rero mwitegereze namwe ingene agatabo atamuntu numwe yashoboye gufata mu ijuru ngo akugururire mu ijuru, ndetse nta numwe yashoboye no kukaraba. Kristo rero arakazanye nuko agahereza umuntu, aramubwira ko yokarya, kuko ahantu ikibanza ca kano gatabo ni imbere mu muntu azoba ariho ku munsi wa nyuma. Ahabwa kano gatabo kugira ngo akarye, nuko nawe akakarya, araheza arabwirwa ati mu nda karakururira ariko mu kanwa akagusosera nk'ubuki. Kandi uko niko byabaye. Igice c'umururazi ni ingorane, ibibazo hamwe no gutotezwa uko marayika ntumwa w'umwami Yesu Kristo azocamwo mu kuronka kano gatabo, agatabo k'imatanije ndwi, agatabo igitabo cy'ubugingo arico Bibiliya, igitabo icanditswemwo amazina yacu. Rero mu kuronka igitabo no guhishurirwa kwaco hamwe no kuvuga kujya uko guhishurirwa iki gitabo ibirimwo, hanyuma akabivuga, azoronka ugutotezwa, ibigeragezo, ibibazo n'ibyo bintu byose ari umururazi ku muntu, ariko mu kanwa karasosa nk'ubuki. Nta kindi kintu na kimwe gihari kiryoshe covugwa kurusha ijambo ry'Imana. Nta kindi kintu na kimwe gisosa kiryoshe covugwa nko guhishurirwa kuri muri bimatanije ndwi mu gitabo c'ivyahishuwe. Rero turabona ko we ari we aronka itegeko ryo guhanurira amahanga menshi, indimi nyinshi n'amoko menshi n'abami benshi. Nico gituma aje afise ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami ku munsi wa nyuma, aje avuga ubutumwa bw'Imana, abubwira amahanga yose, indimi zose n'amoko yose ndetse n'umuntu wese. Kandi hamwe n'ubu butumwa nibwo buhishura ibintu bigiye kubaho mwa kino gihe c'iherezo. Bunahishura ibanga rikomeye cyane mu yandi mabanga yose, ari ryo banga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo azananye n'abamarayika biwe hagati mw'ishengero ry'abanyamahanga, hanyuma rizohishurirwa mu bwoko bw'Abaheburayo. Rero tubandanye dusome ku bijanye n'uno mumarayika aje afise ubutumwa bwiza buhoraho kugira ngo abubwire ababa kw'isi bose, amahanga yose, indimi zose n'amoko yose. Haravuga ngo avuga n'ijwi rirenga, kuko ubutumwa bwiwe ni ubutumwa bw'ikiringo, nico gituma bwerekanwe nk'ijwi rirenga, ijwi rirenga ry'inzamba, nk'imituragaro mu byahishuwe igice c'indwi, ndetse n'ibindi n'ibindi, canke nk'uko intare yivuga, iryo n'ijwi rirenga. Rero avuga n'ijwi rirenga ati mwubaha Imana, muyihimbaze, kuko igihe c'amateka yayo gishitse. No kuvuga ko ari intumwa ije itangaza umunsi wo kwihora w'Imana yacu, aje atangaza uno munsi wo kwihora w'Imana yacu hamwe n'ubutumwa bwiwe, ubutumwa bwiza bw'ubwami, ubutumwa bwiza buhoraho. Aje avuga ibihano by'Imana bigiye kuza ku kiremwa muntu. Habandanye havuga hati kuko igihe c'amateka yayo gishitse, musenge iyaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'amasoko y'amazi. Rero mwitegereza namwe ingene mu butumwa marayika azanye afise ubutumwa bwiza buhoraho, ubwo butumwa buhishura ibihano by'Imana bigiye kuza ku kiremwa muntu. Kandi ivyo bihuye neza no mu byahishuwe igice ca 11, kuko ni ubukozi bwo mu byahishuwe igice ca 11, ubukozi bw'imyelayo ibiri.
capítulo yo mu 11, byahishura que igice son cya los 11 ministerios aribwo de bukozi Moisés bwa y Mose Elías na Eliya para este tiempo final. mwa kino gihe c'iherezo nico gituma kandi En el libro del profeta mu Daniel gitabo c'uwavugishwa n'Imana Daniyeli encontramos en el capítulo tubona 12, mu gice cya 12 capítulo 12 de igice Daniel, cya 12 muri Daniyeli reka turabe ¿qué nos dice ahí? ico tubwirwa ngaho Verso 1 en adelante dice, umurongo wa mbere ukabandanya se haravuga ngo levantará maze ico Miguel, gihe Mikayeli el gran azohaguruka príncipe que está de niwe parte de los mugabisha hijos de tu ahagarikiye pueblo, ubwoko y bwanyu será tiempo de kandi angustia, hazoba igihe cual c'umubabaro nunca fue desde utigeze que kubaho hubo uhereye desde igihe entonces, amahanga pero yabereyeho en el kageze ico tiempo gihe será libertado ariko tu ico gihe pueblo, umuntu todos wese los wo mu que bwoko se bwanyu hallen azoboneka ko yanditswe mu en el gitabo azorokoka y muchos de los que duermen kandi en el benshi polvo bo de la bazoba tierra basinziriye serán mu ivu despertados, hasi bazokwikangura unos para bamwe vida bikangurire eterna. ubugingo Ahora veo budashira rero murabe cómo ingene las cosas que estarán ibintu sucediendo en bizoba esta biriko tierra biraba ngaha ku isi estarán completamente ligadas bizoba bihuye neza neza n'abamarayika bakuru Mikayeli na porque la Gaburiyeli representación kuko de ellos aquí en la tierra ico bashushanya bo ngaha ku isi azoba ari ubukozi bw'imyelayi ibiri ubukozi bwa Mose na Eliya nico gituma abo bamarayika bakuru bazoba bunze ubumwe n'ubwo bukozi buriko buragaragarizwa ku isi muri marayika w'umwami Yesu Kristo cuando el profeta igihe umuvugishwa n'Imana Elisa estuvo en la tierra yari ku isi y cercaron nuko su cabaña, su casa, agakikuzwa los urusago ejércitos rwiwe rugakikuzwa inzu yiwe igakikuzwa n'ingabo zo muri Siriya ingabo zo muri Siriya turabona ko umushumba wa Elisa yabwiye Elisa ati databuja ati reka twahagoswe el enemigo nos acerca. umwasi yatugose Eliseo le dijo, Elisa aramubwira ati son más los que están con nosotros abari kumwe que los que natwe ni están en benshi contra. kurusha abatugwanya Y luego el hanyuma umushumba wa Elisa yongera aragaruka araraba twavuga ngo arabiye mu idirisha nuko abona ko bari bakikujwe n'ingabo z'abo muri Siriya z'abanyasiriya nuko volvió al agaruka kumuvugishwa n'Imana aramubwira ati databuja ati ingabo z'abasi zadukikuje y Eliseo le dice, Elisa aramubwira ati son más los que están con nosotros abari kumwe que los que están natwe en contra. ni benshi kurusha abatugwanya nuko Elisa aca arasenga Imana arabwira Imana ati o Mana muhumura amaso kugira ngo abone Los ejércitos celestiales ingabo zo mu ijuru estaban con Eliseo, zari kumwe el na cual Elisa tenía una doble porción ari we yari afise del imigabane espíritu ibiri ya mpwemu yari iri muri Eliya y ahora rero mwitegereze namwe Eliya yajyanwe n'amagare y'umuriro canke imikogote y'umuriro yaramujanye no kuvuga ngo ingabo z'Imana zo mu ijuru zajanye umuvugishwa n'Imana Eliya rero zari kumwe n'umuvugishwa n'Imana Elisa izo ngabo zo mu ijuru están respaldando el ministerio zariko del zishigikira profeta Eliseo ubukozi y bw'umuvugishwa n'Imana Elisa ndetse zinarinda umuvugishwa n'Imana Elisa nk'uko zabikoreye umuvugishwa n'Imana Eliya encontramos turabona que también así fue ko kandi uko ariko byabaye kuri Yohana Umubatizi ndetse no kuri Revera William Branham él veía we en diferentes ocasiones yarabonye mu nshuro zitandukanye umumarayika yamuherekeza kandi akamurinda las cosas ndetse akanamuhishurira ibintu yategerezwa gukora dushobora rero kubona ingene ingabo zo mu ijuru zamye ziri kumwe na Eliya mu kwigaragaza kwiwe gutandukanye kandi zizobana na Eliya mu kwigaragaza kwa gatanu zizonabana na Mose kuko zari kumwe na Mose izo ngabo zo mu ijuru yari kumwe n'umumarayika mukuru Gaburiyeli ari kumwe na Mose muri ico gihe nuko araheza arinda Mose kandi igihe Mose yapfa n'umumarayika mukuru Mikayeli niwe yajanye umubiri wa Mose ivyanditswe biravuga ko umugwanizi yashaka kugumana umubiri wa Mose ariko umumarayika mukuru Mikayeli araheza afata umubiri wa Mose kandi yarawujanye nta muntu n'umwe azi aho yawushize dushobora rero kubona kw'iryo ari banga ku kiremwa muntu ukuva mu mubiri k'umuvugishwa n'Imana Mose aha harabivuga muri Yuda intumwa igice ca mbere harimwo igice kimwe gusa ku murongo w'8
En adelante, ukabandanya vamos a ver, reka turabe verso 9 en adelante murongo dice, w'icenda ukabandanya aravuga ngo ariko na Mikaheli umumarayika mukuru hamwe yatongana na wa mugwanizi aharira nawe bapfa umuvyimba wa Mose ntiyubahutse kumuhinyura ngo amucokore no kuvuga ngo umumarayika mukuru Gaburiyeli ntabwo yavumye umugwanizi ntabwo yatangaje ibihano by'umuvumo ku mugwanizi ariko yamubwiye ati uhoraho aguhane. Rero murabona ko habaye urugamba ko bw'umubiri wa Mose kandi aho niho hari abamarayika bakuru b'Imana, aho hari umumarayika mukuru Gaburiyeli ari kumwe n'ingabo ziwe, aho hari kandi n'umumarayika mukuru Mikaheli hamwe n'ingabo ziwe n'umugwanizi nawe nyene yari ngaho. Ariko Imana irungika abamarayika bayo kugira ngo barinde ihanga ryayo, barinde abana bayo. Rero dushobora kubona ko ku munsi wa nyuma umumarayika mukuru Gaburiyeli yabwiye umuvugishwa n'Imana Daniyeli ko mu gihe c'iherezo hazohaguruka umumarayika mukuru Mikaheli ari we ahagarariye abana b'ihanga ry'Abaheburayo. Nuko rero mu kiganiro c'ubwoko bw'Abaheburayo hamwe na Kristo niho Gaburiyeli na Mikaheli bazoba bari abamarayika b'Imana bari mu ruhande rw'ubukozi bw'imyelayi ibiri, mu ruhande rw'ubukozi bwa Mose hamwe na Eliya. Aribwo bukozi buzokwigaragariza hehe? Muri marayika w'umwami Yesu Kristo. Ibintu byose biri ku ishengero rya Yesu Kristo ku munsi wa nyuma, ku gikorwa cyo ku munsi wa nyuma mu gihe cy'ibiriko Furuka, nivyo biri ku ntebe y'ubwami y'Imana mu ijuru. Nico gituma ibintu Imana izobikira avuga iri ku ntebe yayo bizorungikwa bishikira ikiremwa muntu biciye mu ishengero rya Yesu Kristo mu gihe cy'ibiriko Furuka, biciye mu bukozi bwa Yesu Kristo bwigaragariza muri marayika we ntumwa, ahazoba ariko harakorerwa ubukozi bwa Mose mu ncuro ya kabiri n'ubwa Eliya mu ncuro ya gatanu hamwe n'ubwa Yesu mu ncuro ya kabiri. Kandi uyu mumarayika w'umwami Yesu Kristo aje atangaza ubutumwa bwiza buhoraho, aje avuga ubutumwa bwiza bwo bwami, ari nabwo bumenyekanisha ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba nk'iki gihe c'iherezo. Nico gituma twariko turabona ko avuga ngo kuko igihe c'amateka yayo gishitse. Ninde atangaza igihe c'ibihano vy'Imana? Bitangazwa none mu marayika aje avuga ubutumwa bwiza buhoraho, aje afise ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, amenyekanisha ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Duguze hano ndakwereke ibintu bigiye kubaho hanyuma y'ivyo. Niko Kristo yavuze mu byeshu bw'ice ca kane umurongo wa mbere. None nihe tuzodugira mwa kino gihe? Tugiye kudugira mu gihe c'ibiriko Furuka, aho Kristo ariko yigaragariza mu gihe c'ibiriko Furuka muri marayika we ntumwa, avuga ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba, kandi atubwira akoresheje ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, aribwo butumwa buhoraho burimwo ibintu byose bigiye kubaho vuba mw'iki gihe c'iherezo. Uko niko rero ukuvugwa ko munsi wo kwihora w'Imana yacu kuzanwa nka kino gihe c'iherezo. Igice Yesu Kristo atasomye muri Luka igice ca kane umurongo wa 12 ukabandanya, igihe yasoma muri Yesaya 61 yahagarariye ahavuga hati no gutangaza umwaka wo kwemererwamwo n'uhoraho, ntiyabandanya gusoma kuko yaza kubandanya gusoma yari kuvuga ati n'umunsi wo kwihora w'Imana yacu. Kandi umunsi wo kwihora w'Imana yacu uzovugwa mu kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, ubwo Yesu Kristo muri mpwemu yera ari we marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, azoba ariko yigaragariza mu mubiri w'umuntu muri marayika wiwe ntumwa, kandi azoba ariko aratangaza umunsi wo kwihora w'Imana yacu mw'iki gihe c'iherezo. Ico gituma mu vyeshu gice ca 11 tuhafise ubukozi bwa Mose na Eliya, ubukozi buje kugira ngo buhanure ngaha ku mumbe w'isi. Mu vyeshu gice ca 11 umurongo wa 3 ukabandanya haravuga ngo kandi abashingira intahe babiri nzobavugishwe iminsi 1260
bambaye amagunira. Abo nibo biti vy'imyelayo bibiri n'ibitereko ko amatara bibiri bihagaze imbere ya nyenisi. Rero dushobora kubona ko ubwo ari bwo bukozi ubwo ku munsi wa nyuma buzoba buriko buratangaza ibintu bigiye kubaho vuba. Kandi no mu gice nyene ca 11 umurongo wa 15 kabandanya haravuga ngo umumarayika w'indwi avuza inzamba mw'ijoro, hakurikira amajwi arenga ati ubwami bw'isi buhindutse ubwo mwami wacu n'ubwa Kristo wiwe, kandi azohora ahangamye ibihe bitazoshira. Babakuru 24 bicara ku ntebe zabo imbere y'Imana bikubita hasi bubamye basenga Imana bati turagushimye mwami Imana ushobora byose, uriho kandi wamyeho kandi ugiruze, kuko uwabiriye ububasha bwawe buhambaye ukima, kandi amahanga araraka uburake bwawe buraza. Igihe cyo gucira ko amateka bapfuye kirashika, nico kugereramwe abasavyi bawe nibo bavugishwa nawe no kugerera abera nabo bahizina ryawe, aboroshe n'abahambaye, nico guhonyerezamwo abahonyisi. Urusengero rw'Imana rwo mwijoro rurugurugwa, mu rusengero rwayo habonekwa mwisanduku y'isezerano ryayo, hakurikira imiravyo n'amajwi n'imituragaro no gutigita kw'isi n'urubura ruhambaye. Rero dushobora kubona ko umunsi canke igihe c'uburake bw'Imana arico gihe c'akabaroro gakomeye. Mwitegereze namwe, ico gihe kiza mu nzamba y'indwi ariyo umumarayika w'indwi avuza. Kandi turabe arico inzamba y'indwi ivuze aha mu byayishuwe igice cya 11 umurongo wa 15 kabandanye. Rero mu gitabo c'imirongo urupapuro rwa 47 mu Gisupanyol akarongo kamajana 42 nteguza koza kwa kabiri kwa Kristo yaravuze. Revera William Branham yaravuze ati natwe bakiri bazima tuzoba dusigaye kugeza ku kuza k'umwami ntituzokwitangira imbere abasinziriye, abo banyagaciro bene data bashingishije intahe yabo amaraso, no kuvuga ngo abakristu abo mu bihe bitandukanye bapfuye bapfira Kristo kuko barabatoteje barabica. Rero haravuga ngo ntabwo tuzokwitangira imbere abasinziriye, no kuvuga ngo tuzokwitangira imbere abapfuye bizera Kristo. No kuvuga ntabwo tuzohindurwa twebwe ubwa mbere, ntabwo tuzobitangira imbere, bobo bazozuka ubwa mbere bari mu mubiri horaho, hanyuma natwe tuzoca duhindurwa. Reka turabe habandanya havuga hati ntabwo tuzokwitangira imbere abasinziriye, kuko inzambi zovuga ikintu kice kiba, ico kintu c'ubutumwa kizovuga itangazo ryo kuza kwiwe. Rero ico kintu c'ubutumwa ntigiki, ico kintu c'ubutumwa ni ubutumwa bwiza bwo bwami buriko buravugwa, ubutumwa bwiza buhoraho buriko buravugwa na marayika aje kugira ngo avuge ubutumwa bwiza buhoraho, ababwira amahanga yose, indimi zose n'amoko yose n'abami bose, hamwe n'ikiremwa muntu cose kibaye ku isi, ndetse kandi no kugira ngo amenyekanishe ko umunsi wo kwihora w'Imana yacu waje washitse. No kuvuga ko turiko turabaho mu gihe ubwo umwanya wari wo wose hazokwisuka ibihano vy'Imana vyisuke ku kiremwa muntu, igihe Kristo azoba yavuye ku ntebe yo kutwingingira mu ijuru. Nuko rero ntihazoba hakira amaraso ngaho ku ntebe y'imbabazi. Kubw'ivyo rero ibihano vy'Imana bizogwa ku kiremwa muntu. Natwe reka turabe natwe ko bizotugendekera. Abapfuye bizera Kristo bazozuka ubwa mbere, natwe bakiri bazima tuzogumaho, tuzoba dusigaye tuzoca duhindurwa, duhagaze uko tuzumva impinduka. Umushatsi w'imvu uzogenda iminkanyari ikugweho, duhindurwe mu kanya gato, mu kanya nk'aho gukubita ingohe, nuko dusanganire
bene data bakundwa rero kugira ngo habeho umuzuko bapfuye bizera Kristo no guhinduka kwa twebwe abakiri bazima ubwa mbere inzamba ya nyuma canke ijwi rirenga ry'inzamba izobika iravuga mbega iryo jwi rirenga ry'inzamba ni iki nico kintu c'ubutumwa bwiza bw'ubwami ubutumwa bwiza buhoraho buriko buravugwa kw'isi buvugwa na marayika w'umwami Yesu Kristo asizwe na mpemu yera. Marayika w'umwami Yesu Kristo ni marayika ntumwa w'ikiringo c'ubwami aje afise ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami ubutumwa bwiza buhoraho kugira ngo abubwire amahanga yose n'indimi zose n'amoko yose n'abami bose. Rero dushobora kubona ibanga ry'inzamba y'indwi canke inzamba ya nyuma ivuga ku munsi wa nyuma kugira ngo ihamagare yegeranye batorejwe n'Imana ibahishurira ibintu byose bigiye kubaho mw'iki gihe c'iherezo. Hanyuma hamaze guhamagarwa no kwegeranwa ndetse bateguwe kugira ngo bahindurwe batonejwe n'Imana, Kristo azova ku ntebe ko twingingira mu ijuru, kandi ntihazoba hakiri ugutwingingira mu ijuru kuko hazoba huzuye igitigiri c'abatonejwe n'Imana abagize umubiri wanga wa Kristo. Nuko rero Kristo azokwisubiza umurage wiwe yisubize abo bose yacunguje amaraso yiwe y'igiciro, nuko aheze azane umuzuko w'abera bo mu bihe byaheze ndetse na bo mu gihe cacu bamwe bavuye mu mubiri, hanyuma natwe bakiri bazima azoduhindura. Nuko twese rero tuzogira umubiri uhoraho, hanyuma imbere gato tuzomara ngaha iminsi 30 kugeza ku 40 turi mu mubiri mushasha, hanyuma yaho tuzoja mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Muri iyo minsi 30 kugeza ku 40 ihanga ry'abaheburayo bazobona kwigaragaza kw'Imana mu mwuzuro wayo wose, yigaragaza mu ishengero ryayo batenejwe bose ndetse no mu bukozi bwa marayika wa Yesu Kristo ari we azoba ari igikoresho c'Imana muri iki gihe c'iherezo. Rero murabe namwe ingene uno mu marayika ntumwa ari we azoba ariko aravuga ubutumwa bwiza buhoraho ababwire ikiremwa muntu cose kibaye ngaha ku mumbe w'isi, azobuvuga mu nganje y'imyaka 1000 hamwe n'ibihe bidashira. Icanditswe kiravuga muri Habakuki igice ca 2:14 ati kuko isi yose izokuzura ubumenyi bw'icubahiro c'uhoraho nk'uko amazi abugereye mu kiyaga. Ndetse no muri Yesaya igice ca 11:9 havuga ivyo nyene, kuko isi izokuzura iki? Izokuzura ubumenyi bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo mu cubahiro mwa kino gihe c'iherezo, kandi hamwe n'ubumenyi bwo kuza kwiwe isi izoronka imigisha y'Imana ijanye no munsi wa nyuma, no kuvuga ngo n'ikimpumbi c'indwi. Rero ku rupapuro rw'130 mu gitabo c'imirongo intego zakoza kwa kabiri kwa Kristo yaravuze muri uno murongo wanditswe ngaha. Uno murongo nuwo mu butumwa bwitwa ngo ibigega byatobotse mu rupapuro rwa 33 kugeza ku rupapuro rwa 35 no hari uno murongo haravuga ngo mwibuke yuko abakiri bazima bazoba basigaye batazokwitanga imbere abasinziriye, kuko inzamba y'Imana iyo nzamba ya nyuma ya gatandatu izobehejeje kuvuga. Iyo nzamba rero ya nyuma nk'ikimatanije c'indwi azoba arukuza ko mwami izovuga, no kuvuga ngo izosamirana abapfuye bizera Kristo bazozuka ubwa mbere. Aha turabona ko inzamba ya nyuma canke inzamba y'indwi n'ikimatanije c'indwi ari ukuza ku mwami, kandi ku munsi wa nyuma niho marayika w'umwami Yesu Kristo azobereka arahishura avuga ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo hamwe n'abamarayika biwe. Niho rero inzamba ya nyuma y'ubutumwa bwiza bw'ubwami izobiri kiravuga mwa kino gihe c'iherezo ihishura ibanga ryo kuza kwa Kristo mw'iki gihe c'iherezo. Uko niko rero tuzoba turiko turumva iki inzamba ya nyuma kugira ngo hanyuma bapfuye bizera Kristo bazokira mu mubiri horaho natwe bakiri bazima duhindurwe. Ku rupapuro rw'149 naho nyene haratubwira intego zakoza kwa kabiri kwa Kristo, aratubwira kubijanye n'ino nzamba ya nyuma no canke inzamba y'indwi. Aratubwira kandi no ku kimatanije c'indwi akatubwira ati ntibuke yuko abakiri bazima bazoba basigaye batazokwitanga imbere basiziriye, kuko inzamba y'Imana iyo nzamba ya nyuma ya gatandatu izobehejeje kuvuga. Iyo nzamba ya nyuma rero hamwe n'ikimatanije c'indwi hamwe n'ikimatanije ca nyuma azoba arakuza ko mwami izovuga no kuvuga ngo izosamirana abapfuye bizera Kristo bazozuka ubwa mbere bararuhutse gusa kugeza ico gihe. Mbere y'umuzuko bapfuye bizera Kristo no guhinduka kwa twebwe abakiri bazima hazoba hariko haravuga iki? Inzamba ya nyuma, no kuvuga ngo hazoba hariko haravuga inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami, hazoba hariko
haravugwa ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, ubutumwa bw'inkuru nziza ihoraho buvugwa na marayika umwami Yesu Kristo, ari we azoba asizwe na mpwemu w'Imana, asizwe mpwemu wa Kristo kugira avuge ubutumwa bwiza bw'ubwami, kuko ni marayika we ntumwa uwo Kristo ayishurira iri banga ryo kuza kwiwe, nuko akamukoresha mu kuvugwa k'ubutumwa bwiza buhoraho kugira ngo amenyekanishe ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba mw'iki gihe c'iherezo ku munsi wa nyuma mu kimpumbi c'indwi, ari naco twamaze kugeramwo mu gihe twokongera ku kirangamisi imyaka cacerewe. Ikimpumbi c'indwi ni umunsi wa nyuma, ni umunsi wa nyuma ari nawo Kristo yavuze igihe yavuga ku bijanye n'abazomwizera. Reka turabe, we yarabivuze igihe yavuga ku bijanye n'umuzuka, aravuga ati mu gice cya 6 umurongo wa 40 muri Yohana yaravuze ngo kuko iki arico data agomba yuko ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira, nanje nkazomuzura ku munsi w'iherezo. Ni ryari Kristo avuze yuko azozura abamwizera bavuye mu mubiri? Avuze ko azobazura ku munsi wa nyuma. Umunsi wa nyuma ni ikimpumbi c'indwi, kuko umunsi umwe imbere y'umwami Imana ni nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi ni nk'umunsi umwe. Niko Petero yavuze mu gwete gwa 2 igice cya 3 umurongo wa 8, ndetse n'umuvugishwa n'Imana Mose mu Izaburi ya 90 umurongo wa 4. Umunsi umwe imbere y'Imana kubiremwa abantu ni imyaka igihumbi, kandi iminsi ya nyuma imbere y'Imana kubiremwa abantu ni ibihumbi vya nyuma, arivyo ari kimpumbi ca 5, kimpumbi ca 6 hamwe n'ikimpumbi c'indwi. Cyo gituma Paulo na Petero bavuze yuko Imana yari kiravuga biciye mu mwana wayo mu minsi ya nyuma, kandi hamaze kurengana imyaka 2000, kandi nubu turacari mu minsi ya nyuma, kuko iminsi ya nyuma imbere y'Imana kubiremwa abantu ni ibihumbi 3 vya nyuma, arivyo ari kimpumbi ca 5, kimpumbi ca 6 hamwe n'ikimpumbi c'indwi. Igihe Yesu yari afise hagati y'imyaka 4 n'imyaka 7 y'amavuka, hatanguye ikimpumbi ca 5. Mu yandi majambo, hatanguye iminsi ya nyuma imbere y'Imana iyo kubiremwa abantu ari ibihumbi vya nyuma, ibihumbi 3 vya nyuma, kuko hanyuma y'ivyo bihumbi 3 vya nyuma haza iki? Hanyuma y'ivyo bihumbi 3 vya nyuma haza ibihano vy'Imana, kandi haza n'ibihe bidashira. Hanyuma hatangura ibihe bidashira, umubumbe w'isi ukinjira mu bihe bidashira, n'abazobaho ibihe bidashira nabo bazokwinjira mu bihe bidashira. Abazokwitwara neza mu bihano vya nyuma, nuko bakaronka ubugingo budashira, bazokwinjira mu bugingo budashira. Ariko ico gihe abatojwe n'Imana mu ishengero ry'abanyamahanga, uhereye imbere yo gutangura ko kurira gakomeye, bo bazoba bari mu mubiri uhoraho, kandi bazoba bafise ubugingo budashira, bazoba barinjiye mu bihe bidashira uhereye gihe ubwo baronka umubiri uhoraho bakinjira mu bihe bidashira no mu buryo buboneka. Kandi igihe twakira Kristo nk'umucunguzi wacu, tukozwe ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, tukaronka mpwemu yera, twinjiye mu bugingo budashira. Nubwo imibiri yacu iboneka nubu ikiri imibiri ipfa, ariko tuzoronka umubiri uhoraho igihe abapfuye bizera Kristo bazozuka bari mu mubiri uhoraho. Nuko rero natwe tuzoheza duhindurwe, ariko twebwe twamaze kuronka ubugingo budashira. Twarose ubugingo budashira imbere muri twebwe, twarose umubiri wa Teofaniya, umubiri uhoraho mu burenganire bwa 6. Ubugingo bwacu n'ubugingo buhoraho. Nico gituma ivyanditswe bivuga ngo uwumva ijambo ryanje akizera uwantumye afise ubugingo budashira, kandi ntazoshirwa mu rukinja, ariko abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Ivyo biri muri Yohana igice ca 5 umurongo wa 24. Kandi murabe namwe ingene uva mu ntambo kuja mu yindi, uva mu gihe uja mu kindi. Kristo yamye ahamagara yegeranya abatonejwe biwe beciye mu bukozi yagaragaje muri buri mumarayika ntumwa mu bice bitandukanye habereye izo ntambo z'ishengero rya Yesu Kristo. Rero ku munsi wa nyuma naho azoba ariko arahamagara yegeranya abatonejwe niwe ba nyuma mu gihe c'ibiriko bizifuruka mu kiringo c'ubwami, kandi hehe muri Amerika Latine na Karayibe.
kuko ahera cyane h'ingoro yubatswe na Mose n'ingoro yubatswe na Salomo hari hehe iburengerazuba, no kuvuga ngo mu burengero, kandi n'ingoro ya Yesu Kristo iriko yubakwa ahera ha cyane hubakwa hehe iburengerazuba, ari wo mugabane wa Amerika. Muri Amerika Latine na Karayibe niho Kristo yubaka ahera ha cyane h'ingoro yiwe yo mu gihugu mpemu, ayubakisha ibiremwa abantu, aho Kristo azoba mu mwuzuro we wose ku munsi wa nyuma. Mu batoranijwe bo mu bihe byaheze, Imana ntiyababaye mu mwuzuro wayo wose, kandi ibyo bihe byararangiye, ariko Imana izuba mu mwuzuro wayo wose mu batoranijwe bo ku munsi wa nyuma. Igihe abapfuye bizera Kristo bazozuka, natwe tugahindurwa, Imana izuba iri mu mwuzuro wayo wose muri umwe wese, muri mwebwe no muri jewe nanje. Rero dushobora kubona ingene mwa kino gihe ahera ha cyane h'ingoro nko mu ya Kristo hariko harubakwa hubakishwa ibiremwa abantu, ariko hisubiramwo ibintu byose biri mu ngoro iri hariya mu ijuru, biriko byisubiramwo mu ishengero rya Yesu Kristo mu gihe cy'ibiriko bizifuruka. Kandi nico gituma ariko arahamagara yegeranya abatoranyije biwe, ndetse agashira ubukozi bwiwe bwo ku munsi wa nyuma mu ishengero ryiwe mu gihe cy'ibiriko bizifuruka, ahigaragariza ubukozi bwa Mose na Eliya hamwe n'ubukozi bwa Yesu. Kandi ubwo nibwo bukozi bwasezeranijwe ku munsi wa nyuma, ari nabwo buzoba bushigikiwe n'ijuru mu mwuzuro, buzoba bushigikiwe n'Imana hamwe n'intebe yayo y'ubwami. Nico gituma irungika abamarayika bakuru Mikayeli na Gaburiyeli kugira ngo bashigikire ubwo bukozi hamwe n'igihugu kizoba kiriko kirakogwa n'ubwo bukozi biciye muri marayika w'umwami Yesu Kristo, nk'uko yashigikiye Imana ikarungika abamarayika bayo muri buri gihe. Yashigikiye ubukozi bwa buri mumarayika ntumwa, nuko ikora igikorwa kijanye na buri gihe, hahamagagwa hegeranwa abatoranijwe ba buri gihe. Rero abamarayika bakuru Mikayeli na Gaburiyeli bazoshigikira marayika aje afise ubutumwa bwiza buhora, hari wa marayika w'umwami Yesu Kristo aje avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami kuri uno munsi wa nyuma. Uko niko rero aje avuza yitwirira ngaje nzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami, ndetse anamenyekanisha ibintu byose biterezwa kubaho vuba mw'iki gihe c'iherezo. Twariko turabona muri uno mwanya uwari we umumarayika afise ubutumwa bwiza buhoraho. Rero mwibuke ko uyu mumarayika yashushanijwe mu bamarayika ndwi ntumwa b'ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Kubw'ivyo rero ibintu byabaye mu bukozi bw'abamarayika ndwi ntumwa b'ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga ni ishusho n'ingero y'ibizoba biriko biraba mu bukozi bwo no mu marayika aje afise ubutumwa bwiza buhoraho, ari we marayika w'umwami Yesu Kristo. Nuko rero ibyashushanijwe hariya hanyuma bizoshikirizwa aha mu gihe c'iherezo mu bukozi bwa marayika afise ubutumwa bwiza buhoraho. Kuri jewe ryari bakora ridasanzwe kubana namwe ndabashingira intahe ya marayika afise ubutumwa bwiza buhoraho. Twariko turabona uwari we uno mu marayika aje ashinga intahe y'ibintu byose bigiye kubaho, aje atangaza umunsi wo kwihora w'Imana yacu, aje amenyekanisha umunsi wo kwihora w'Imana yacu, aje mw'iki gihe c'iherezo nk'uko byahanuwe, nk'uko byerekanwe mu byahishuriwe Yohana hamwe no mu isezerano rya kera ndetse no mu isezerano risha. Aje nk'uko ubwo buhanuzi buvuga, aje nk'amarayika w'umwami Yesu Kristo. Twarashitse mu gihe ubwo abahungu n'abakobwa b'Imana bose, mu gihe ubw'ishengero rya Yesu Kristo rizoba ririko ryumva ijwi rya Kristo, ijwi rya marayika w'inkomeza amanuka avuye mu ijuru, ijwi rya marayika yaratandukanye n'abandi rituvugisha biciye muri marayika wiwe ntumwa, rikatubwira ibi bintu byose biteruza kubaho vuba mw'iki gihe c'iherezo. Muri Amerika Latine na Karayibe nico kibanza aho uyu mumarayika azoba ariko yigaragariza avuga ubutumwa bwiza buhoraho, ubutumwa bwiza bw'ubwami, kandi anatumenyesha ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba.
kandi azoba ariko arahamagara yegeranya abatoje n'Imana bose hamwe n'ubu butumwa ahishuri ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo hamwe n'uku guhishurirwa. Ariko guhishurirwa kw'ikimatanije c'indwi niho hahamagarwa hakegeranwa abatoranijwe n'Imana bose mw'iki gihe c'iherezo. Kandi azoba ari inshuro ya mbere ubwo hazovugirwa ku isi ubutumwa bw'inkuru nziza ihoraho mu ishengero rya Yesu Kristo, ubutumwa bwiza bw'inkuru nziza y'ubwami mu ishengero rya Yesu Kristo, nuko hamenyekane ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo, hamenyekane iri banga ku bana b'Imana bose. Kubera iki? Kugira ngo baryakiriye bakire n'inyungu zo kuza kwiwe kwa kabiri. Marayika wa Yesu Kristo si Mose, si na Eliya, kandi si na Yesu. Ariko muri we hazoba harimwo ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya n'ubwa Yesu, buriko buragaragazwa na marayika w'inkomezi amanuka avuye mu ijuru, ari we umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo. Kristo aje muri mpwemu yera ku munsi wa nyuma, yigaragaza muri bareke we ntumwa, atumenyesha ibintu byose kandi atubwira akoresheje ubutumwa bwiza buhoraho, ubutumwa bwiza buhoraho hamwe n'ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, bityo akaduhamagara akatwegeranya akaduhishurira ibanga ryo kuza kwiwe aje ku ishengero ryiwe kuri uno munsi wa nyuma. Ariko marayika wa Yesu Kristo ntabwo ari Umwami Yesu Kristo we gusa, ni igikoresho cya Kristo kugira ngo Kristo agaragaze ubukozi bwiwe, ubukozi bwa Yesu mu nshuro ya kabiri, agaragaze n'ubukozi bwa Mose mu nshuro ya kabiri, agaragaze n'ubukozi bwa Eliya mu nshuro ya gatanu. Ivyo Kristo abikorera muri mpwemu yera, yigaragarije muri marayika wiwe ntumwa, muri marayika afise ubutumwa bwiza buhoraho, ari we marayika wa Yesu arungitswe kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Ese imigisha ya Yesu Kristo marayika w'isezerano yoba kuri umwe wese muri mwebwe no kuri jewe nanje, kandi yigaragarize muri umwe wese muri mwebwe no muri jewe nanje. Ino migisha iyo Kristo marayika w'isezerano avuga biciye muri marayika we ntumwa mwa kino gihe c'iherezo, kandi vuba twese duhindurwe tujanwe mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru, mu rugo rwa Data wo mu ijuru, mu izina rihoraho ry'Umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Ndasiga bundi busha hamwe natwe Revera Miguel Bermudas Marinde kugira ngo abandanye kandi asozere igice cacu muri rino joro, ashimira Kristo ko bw'imigisha yiwe. Reka dusabe Miguel aze hano. Jewe ndashimira Kristo ko bw'umugisha wo kunshira ndetse n'abatorejwe bose bo ku munsi wa nyuma muri Amerika Latine na Karayibe, kugira ngo mbe ndiko ndabona ukuza kwa marayika afise ubutumwa bwiza buhoraho, kandi mbe ndiko ndumva marayika avuga ubutumwa bwiza buhoraho. Nihe hari abantu bazobona ukuza kwiwe bakazonumva ubutumwa bwiwe, ubutumwa bw'inkuru zihoraho buriko baravugwa na marayika w'Umwami Yesu Kristo. Turi hano muri rino joro, umugwi ngaha muri Puebla, Repubulika ya Mexique, hamwe no mu duce dutandukanye two muri Repubulika ya Mexique, hariho ibihumbi byinshi by'abantu bizobona no mu marayika avuga ubutumwa bwiza buhoraho, no muri Amerika Latine na Karayibe yose naho nyene hariho ibihumbi by'abantu bazobona marayika w'Umwami Yesu Kristo aje avuga ubutumwa bwiza buhoraho mw'iki gihe c'iherezo. Kandi hamwe n'ubu butumwa ahamagara yegeranye abatonjwe n'Imana bose kino gihe c'iherezo, adutegure kugira ngo duhindurwe tuzamugwe mw'iki gihe c'iherezo. Ese Imana yabandanye kubahezagira mwese, Imana ikabarinda, kandi murakoze cyane kuba mwateze amatwi mwitonze. Mwese mugire ijoro ryiza. Hamwe natwe Revera Miguel Bermudes Marine.